munsi ndabazaniye mu kiganiro cy'inyurabwenge uwitwa Blaise Pascal. Inyurabwenge. Blaise Pascal muramuzi nk'umuhanga adasanzwe muri za science, umufaransa. Abantu benshi muramuzi, mwamwize mu ishure muri physique, umuntu yize physique ntabwo yoberwa Blaise Pascal kubera yuko hari amateoreme, mbere si muri physique gusa no mu biharuro hari amateoreme yitirirwa Blaise Pascal. None rero Blaise Pascal niyo ngomba kugaruka ko mu nyurabwenge y'uno munsi. Maze iminsi ndabaha abatari bake, narabahaye uwitwa William Shakespeare nk'umuhanga canke se w'ururimi rw'icongereza. Naravuze byinshi kuri we n'amajambo yohindura ubuzima, kandi nibaza yuko ayo majambo yabafashije cyane. Narabonye benshi mukurikira byinshi kuri uwo William Shakespeare. Umurimo narabazaniye n'uwitwa Molière nka sekuru w'igifaransa, se w'igifaransa, ururimi rw'igifaransa. Amajambo ahindura ubuzima, amajambo y'ubwenge yiwe narayazanye ngaha mu kiganiro cy'inyurabwenge. Ndazi yuko yafashije abatari bake. Uyu munsi naho rero ndabazaniye Blaise Pascal. Ndagusabe ugire j'aime na subscribe. Fata kanya ako kantu kari aho hejuru kuri iyo telefone yawe, ni subscribe canke s'abone, gafyondeko. Ntaco bigutwara, ntaco bigusaba. Bigafyondeko kugira ngo uzobe wa mbere azarabona ibiganiro by'inyurabwenge. Atahandi hano uzovyumva, ntahandi hano uzovyumva. N'ubushakashatsi dufatira umwanya tukarondera kugira ngo muronke ivyirwa bikwiye. Mugomba kuguma mwiga abagenzi, mugomba kuguma mwiga kugira ngo ubwenge bwacu bugume ku gihe. Ko twibagirwa kenshi, twibagirwa n'ingoga. Hakujya ku ijambo ry'Imana tugomba kuguma turyumva kubera yuko mwene muntu yibagirwa n'ingoga. Bimera nka kujya umuntu akenera kwama yiyoga imisi yose. Iyo udahise woga imisi yose uranuka. Nibi byo kumva rero ivyirwa, iyo utabyumva bisa navyo uratakaza ubwenge canke ubikijojo, ntumenya ivyo wokora. Tugomba kuguma twiga igihe cyose. Singiye guteba rero, tugiye kuyaga kuri Blaise Pascal, igihangange mu ma science atari make, mu biharuro. Muramuzi adufasha nk'umushakashatsi, agatora ikintu kidufasha uyu munsi kwa muganga, selenge gidufasha mu bagwaye mu bitaro, mu ma dispensaire, kugira ngo umuntu bamutere umuti biciye mu rushinge. Niwe yayivumbuye. Uyu munsi ntiyaba Blaise Pascal sinzi tuba dufata umuti uciye mu mitsi, voie veneuse. Ariko Blaise Pascal akiri muto cyane, yihweje ingene abantu bagira ibibazo mu gufata imiti kanaka, arakora selenge. Aravumbura calculatrice, machine calculatrice, abanyamibare, abanyabiharuro. Uyu munsi mu gukora ibiharuro turakoresha calculatrice yavumbuwe nande na Blaise Pascal. Kandi yayivumbuye ari muto cyane, ari muto. Uyu Blaise Pascal yagiye kugira ikibazo akiri muto cyane. Yari afite imyaka 3 ahita abura nyina wiwe. Yabuze nyina wiwe afite imyaka 3, numva ko yari muto cyane. Ariko yari afise se akunda cyane ibiharuro. Yarakunda ibiharuro. Pascal rero yahora abaza ibijanye n'ibiharuro se kenshi. Se mbere akanatangara gose abona ingene uwo mwana mubaza ibiharuro mu buryo bwimbitse. Akanagomba yuko uyo mwana atokwiga ibiharuro akiri muto cyane, agomba kubimurindiriza. Mugabo Blaise Pascal ntiyemeye, ku buryo se yagiye gusanga umuhungu wiwe akiri muto ashoboye ibintu byinshi mu bijanye n'ibiharuro, ku buryo mbere ku myaka 12 gusa Blaise Pascal ipari yarashoboye kuja mu mahiganwa. Bagiye abantu bagira ama exposition ku bintu batoye ibiharuro. Urumva umwana w'imyaka 12, 13 akaja guhangana n'ibindi bihangaye mu bijanye n'ibiharuro. Ucomba yuko uyo mwana adasanzwe, asanzwe na gato. Icitwa théorème de Pascal, murakizi théorème de Pascal mu biharuro mu mwaka w'10. Ndibaza yuko muvyibuka kuri triangle. Sinzi ko mwibuka byo yayivuze ko ni
Pascal yabitoye kandi yari afite imyaka ingahe 16 gusa. Cha wumva wowe ufite imyaka 16 wari ushoboye iki? Nibaza mu Burundi yiyemera ku myaka 16 yabazi nko gukora umujyami imwe biti bundi, gushiramo ibijumu hanyuma ibinonko gacanira bigashuha mugakubita abantu bakarya nawe ukarya. Nibaza rero ku myaka 16 benshi usanga bakora ivyo ni mu Burundi. Cyangwa ugasanga ariko yuba ni pikipiki ibintu anyonga mugabo nta kamaro ntaco bifasha, ariko biranagifasha ko biramugurura ubwenge canke birerekana impano z'umwana uyu nuriye. Ariko Blaise Pascal ku myaka 16 yaramaze gukora ikibita Théorème de Pascal, nababwiye imashini calculatrice, selenge, n'ibindi bitari bike. Yagiye aratora isaha igiye y'urushinge, yego yatowe na Blaise Pascal. Urumva rero yuko uyo mwana atari asanzwe bijanye na science, niyo yadufashije kibita type ya mercure, ingene igenda ingene ihindagurika, bya thermometre ni Blaise Pascal abibazwa. Nuko rero yaragiye mu bya science cyane kandi akiriye muto, murumva yuko afise naho abivoma kwa se wiwe. Mugabo yahavuye agira ikibazo mu bijanye n'ivy'amadini. Ico gihe ciwe hari hagwiriye abajesuite, ngo abajesuite inyigisho zabo rero harageze igihe ntazemere, kandi kenshi abari mu bya science kenshi usanga bataja mu by'amadini, nabo nyene yarahabanye nabo canke ntibavyumva kumwe hari muto. Mugabo umunsi umwe ari ku nzira ngo ahura n'umuriro w'Imana, arabona umuriro w'Imana, Imana ikimwireka mu bundi buryo. Ahava rero ibya science arabigabanya, ariko aja mu vy'Imana cyane, aja kurondera Imana cyane. Ibya science ntiyabibandanya gose, mugabo ntiyabigiye kure. Mugabo avuga yuko ibyo vy'Imana naho yavyemera yabijanana kandi n'ibijanye na filosofi, ntiyabyinjiramo ko nyene gusa, ntiyagenda ahumirije, mugabo yabishiramwe n'ubwenge yifashishije ikigo ca filosofi. Nuko rero yavuye yitaba Imana atwawe n'ingwara y'igitigu akiri muto cyane, agifise imyaka 36 yonyene. Urumva yuko naho yakoze byinshi ntiyashoboye kuramba, ntiyigeze ashaka umugore, yigumiye ari umusore. Ariko kandi twabwiye neza yuko iruhande iyo science yagiye kugandukira gose amajambo y'Imana, gukunda Imana cyane. Naco gituma mu majambo y'ubwenge yagiye avugwa na Blaise Pascal ahanini dusanga yaragarutse ku majambo wumva yuko arimwo ukurondera Imana. Nta kuntu rero tutovuga ku majambo y'ubwenge yavuzwe n'iki gihangange mu bya science, by'imibare, mu bya filosofiya no mu byo gutora ibicanke biriya mu by'ubuhinga. Amajambo ya Blaise Pascal muhundire tuyagaruke ko muri nonyorabwenge y'uno munsi. Yagize ati mu bihe bikomeye uje witwaza Imana, uri mu makuba, uri mu bihe biremereye uje witwaza Imana. Yizere nubwo tuba wemera yuko ihari, wewe uyizere kuko ni hahandi bagira bati kuyizera ntaco bizogutwara. Inyuma y'ubu buzima niwayizera ugasanga by'ukuri irahari, uzokunguka byinshi. Ariko kandi naho niwayizera ugasanga ntayihari, nta kintu uzohomba, kubera yuko kwizera Imana, gukunda Imana no kuyiyoboka ngaha mw'isi bituma tubaho neza muri buno buzima bwaha kw'isi. Biturinda kubaho ubuzima bw'ibihano. Kubaho ubuzima bw'ibihano n'ubuzima usanga butagandukiye Imana n'uwo yatumye Yesu Kristo. Urumva rero yuko Blaise Pascal avuga yuko uri mu makuba waguma witwaza Imana. Yagize ati bamwe bavuga ko ubukristo ari kinyoma, wewe byizere, nta na kimwe uzohomba inyuma y'uru rupfu. Ushobora kuba utavyumva neza bikakugora gutegera kubera igihe cyawe kitaragira, mugabo
vyizere, wirinde kuvuga nabi, wirinde guhemuka, wirinde kurogota, wirinde kuvuga ibyo udatahura. Ibyo udatahura byose sikuvuga yuko atari ibyo, oya nivyo kumbure we ntiharagera yuko bitahura, mugabo vyizere ntacu uzohomba, ariko uzokunguka vyinshi inyuma ya buno buzima, inyuma y'urupfu. Blaise Pascal yagize ati ukuri kuno munsi ntigusobanutse, ikinyoma cyarahawe intebe. Mugabo ngo ukuri n'ukuri, ukuri kuguma ari ukuri, naho ikinyoma gihabwa intebe, kandi ni henshi aho byicuritse ugasanga abantu icari ciza nico bagira kibi, nico bemera ko ari kibi, icari kibi bakakigira ciza. Mugabo ukuri kuguma ari ukuri. Naho yavuze ati ukuri kuno munsi ntigusobanutse, kubera ko ikinyoma nico kiri ku ntebe, nico kiganje, nico gifise amanota menshi. Ariko ukuri kuzokwamara ukuri. Ntutinye kuvuga ukuri, ntutinye kuba mukuri, kubera yuko ukuri n'ukuri nyene, ariko ikinyoma nubwo cahawe intebe ni ikinyoma nyene. Yarongeye agira ati amakuba yose y'umugabo ngaha ku isi aturuka kuba atazi kwicara mu cumba wenyene ngo yitekerezeho. Umugabo atazi kwicara ngo yiyumvire uwari, ubasha Imana yamuhaye, ico Imana yamujeje ngaha ku isi, atorana amakuba menshi. Nakagoherero ku bagabo, icara mwiyumvirire, imitekerezeho, icara mwiyumvire ico muri, mugire meditation. Uretse ko ari ingwara nyinshi muzokwivura muri meditation, bizotuma mumenya ubutumwa Imana yabahaye ngaha ku isi. Ni Blaise Pascal abitubwiye, ariko inyuma y'ivyo utabigize uko n'amakuba menshi azokugariza. Yaragize ati Yezu yaje kubwira abantu ko atawundi mwasi dufise atari twebwe nyene. Urumva ko Blaise Pascal afise ukundi yabibona. Yezu yazanywe no kutubwira urukundo rw'Imana, yaje kutubwira ko Imana ari data, yaje kutubwira yuko ngoro kwa data hari ibibanza byinshi, yaje kutwigisha kugirira impuhwe abandi. Ariko Blaise Pascal we yabonye nuko yaje kutubwira yuko atawundi mwasi dufise atari twebwe nyene. Burya nta wundi muntu muhanganye mwuno buzima atari wewe nyene. Burya muntu uraba mu kiyo ukabona muhanganye, niwe mwasi wawe, niwe mwasi wawe mukuru. Ntuje uhangana n'abandi bantu niwe bagufitaniye ikibazo, oya ni wewe nyene mufitaniye ikibazo na wewe nyene. Amakuba yose uzobona ngaha ku isi ahanini ni wewe, kuko naho yaterwa n'abandi ugomba kumenya ingene uvyifatamwe, ukabirekera. Kugenda bavyira mu vyigo biheruka ingene kizira guhangana n'umuntu mu gihe atacoza kuvyungukiramwo. Iyo ubona atacoza kuvyungukiramwo, bireke. Biba bimeze nka kurya ushobora kugwana n'ingurube. Iyo ugwanye n'ingurube, wewe uracafura ukasa n'iyo ngurube, bwa iyo ngurube yo ntaco biyitwara. Reka guhangana n'abantu, reka wewe emera uwuri, nico gihambaye. Imenye, ubundi ni wimenya ukareka guhangana n'abantu, uzobaho neza muri buno buzima. Nabo ugomba ko muhangana, bahe ikibanza gito, bahakanya gato, wewe urabe ubuzima bwawe iyo uri kuraja. Blaise Pascal yagize ati imyaka umaze sico ciza abantu bakeneye, ico abantu bakeneye nico wamaze ngaha ku isi. Ni rya jambo ry'Imana mu Migani, aho mwanditse agira ati kuramba kumara imyaka myinshi sivyo bikuru, kuko umuntu yamaze imyaka myinshi ngaha ku isi arashobora kuyivako agasumbwa n'uwamaze imyaka mike cyane ngaha ku isi. Bivana n'ico wamariye abantu, bivana n'ingene wavyitwayemo, bivana n'ingene wagiye ukorera abantu ibintu vyiza. Imyaka rero sico gihambaye, igikuru nico umaze. Niwava ngaha muri buno buzima uzogenda uvuga uti namariye iki isi. Kandi nico kintu duhamagarirwa, duhamagarirwa guhindura isi no kuba icirwa ku bandi bantu bari ngaha mw'isi. Blaise Pascal murumva yuko abiduhaye ko umuco. Yaragize ati tugomba kwigira ku bandi, kubera yuko nta muntu n'umwe ari byose, nta wigira. Umuntu wese ari imbere yawe arafite icyo kwigisha.
n'uwo wita ngo n'umwasi wawe hari ico umwigirako, n'uwo wita ko mwankana hari ico umwigirako. Ubona umengo yarahebwe, umengo ubuzima bwiwe buracoceye, ubona umenga abantu barakumiriye, ikibano carakumiriye, hari ico umwigirako wewe, kubera yuko impano Imana yamuhaye sizo yahaye wewe, sizo yahaye abandi. Arabizi ikintu yisangije. Tugomba rero kuguma twigira ku bandi. Nta muntu n'umuvuga yuko yikwiye mu byiyumviro byiwe, mu bwenge bwiwe. Twama iminsi yose dukeneye kwigira ku bandi bantu. Nushaka kube umutegetsi kanaka, umwana w'imyaka 15, umwana w'imyaka 8, kubera yuko hari impano, hari ibyo ashobora gukora wewe udashobora gukora. Akarorero umusaserdoti canke umupadiri mu ngoro y'Imana, ariko arasoma inkuka y'imisa, si umuntu asanzwe niko. Mugabo nawe agarutse akaraba ujya mwana w'umutambiramana ingene atamba, burya ubuhinga akoresha ntavyo yoshobora. Aguma agira ati hari ibyo ntashoboye. Umwiyerekeramana ntavyo yoshobora, umupadiri ntavyo yoshobora. Urumva yuko twama dukeneye, twama hari ikintu tugomba kwigira ku bandi. N'akarorero gatoyi gusa ndabahaye mugabo bituma umuntu yiyumvira. Ntuzigere wibaza rero yuko uri rusumba usumba abandi, wamufise ibyo ukeneye ku bandi, nabo nyene ubona umengo ni batoyi imbere yawe. Agira ati uko ndusha kwitegereza imico y'abantu niko ndushaho gukunda imbwa yanje. Blaise Pascal yaritegereje imico y'abantu abigereranya n'imbwa yiwe, byamuteye gukunda imbwa yiwe. Nta kintu mwumva ngaho, nawe ntarasigura nta kintu mwumva. Ni kuvuga yuko uko yasanze imbwa ya Blaise Pascal yitwara, abifatanya n'iby'abantu, ingene abantu bitwara n'imico yabo. Kandi imbwa atabwenge izi, mbwa umuntu azi ubwenge, bica bituma ngo iyo mbwa yiwe yoyikunda. Imwe nababwira ni imbwa ntishobora kujya shebuja, ntimugambanira. Ni gake imbwa ijya shebuja, ariko umuntu ku isi arahemukira uwamugiriye neza. Umwana arashobora guhemukira umuvyeyi wiwe, nimura muvyumva. Uwakugiriye neza, umuntu yakwitayeho, umuntu yagukujije, ukamukorera ikibi, ukamwima urukundo. Ariko imbwa uko bigenda kose ntiyigera ihemukira shebuja. Ni nk'uko shebuja iyo afungura ibijumu, imbwa ntita ubwoko ngo ishija komoka ngo igende kure ngo nuje kurondera hari inyama. Igi ibyo bijumu nyene ko shebuja afise ibijumu. Umva mutoyigira ko namwe tutoyigira ko ingera imbwa ari ikintu kizi kubaho kuvyo gihasanze, kitahemutse. Sivyo abantu turahemuka kubera amatungo n'ibyo dufungura, ibyo turya, ibyo dushira muri estoma yacu. Ariko imbwa ya Blaise Pascal yoyo ayigira ko ibintu byinshi, ni nk'imbwa y'abandi bantu bose. Imbwa iyo shebuja afungura inyama, arya inyama nyine atashobora kuzironka. Imbwa iremera ikarya ibyo bihari, kandi ntiyigera ihemuka ngo imurye. N'abana bangahe bahemukira abavyeyi babo ngo ntaco bafise. Abana usanga adashobora no kwerekana umuvyeyi wiwe ngo arakenye, ngo yambaye nabi, ngo arashaje. Ariko naho ashaje canke naho akenye, niwe yakuvyaye, niwe yakwibarutse umuvyeyi. Iyo mbwa itwigisha. Burya ngo imbwa ngo zitwihweje, ngo zibona yuko twebwe turi imbwa. Imbwa zitwihweje so ibyo tugira ziti mwebwe nimwe muri imbwa, kuko wowe none ibyo bintu mugira bona ni ivy'imbwa. Aho ufata umuntu ukamwica, wa muntu jewe mwimwunyita imbwa, ariko by'ukuri wese uri imbwa. Ufata umuntu ukica umuntu. Imbwa naho zishwana canke zikagwana, haciye akanya zirasangira igufa. Mugabo abantu ugasanga bariko barashihana. Imbwa rero hajya ngo zizi yuko ari twebwe turi imbwa, ziravye ibyo tugira. Ubwo nitwo
bikebuke kugira ngo imbwa ziduha amazina yacu. Ubundi dufise amazina mabi imbere y'imbwa ngo ni twebwe nyene turi imbwa. Hari ikindi yagize ati kumenya Imana utazi ububi bwawe bitera ubwibone. Kumenya Imana utazi ububi bwawe bitera ubwibone. Banza umenye ububi bwawe, ubanza umenye amagara make yawe, ubanza umenye ni hehe uri febre. Ntubimenye gusa, ugombe no guhindura, hanyuma umenye Imana. Ntugombe kumenya Imana wewe utaramenya ububi bwawe. Yaragize ati abandika amategeko sibo bahindura isi, sibo bahindura society. Abanditsi b'indirimbo nibo bayihindura. Amategeko, itegeko ndarikunda mugabo si cyane, kubera yuko itegeko ntitugira uwidegemvya. Twagomba gukora ngo tubona ko bibereye ko ari byiza. Mugabo amategeko kenshi na kenshi usanga tuboha. None Blaise Pascal nagize ati siyahindura society, ariko ngo banditsi b'indirimbo nibo bayihindura. Ni Blaise Pascal yagize ati ibyishimo bya nyabyo ntabwo biri muri twebwe. Ibyishimo bya nyabyo biri mu kwihuza n'Imana, mu kubaha Imana n'uwo yatumye Yesu Kristo. N'ahandi hantu dushobora gusanga ibyishimo bya nyabyo si mu mafaranga, si mu matungo, si kugira ibikwegara, si mu modokari, si kugira amaparcelle n'amazu manini manini gasekebuye n'izindi, si gutunga ibyo ku isi byose. Aya ikiduha umunezero, ikiduha akanyamuneza, iki gihangange niko cabibonye ngo no kwihuza n'Imana. Yaragize ati duhomba byinshi mu guhunga ibibazo kuruta uko duhangana navyo. Ikibazo iyo kije kikugana, igihambaye suko gihunga. Urahomba ibintu byinshi nimba uhunga ibibazo. Abagabo benshi bahunga ibibazo mu ngo zabo, abagore bahunga ibibazo mu ngo zabo. Murahomba byinshi. Igihambaye no guhangana n'ivyo bibazo, hanyuma ukabinesha, ukabija hejuru bikaja hasi. Rikaguhungira mu mayoga, rikaguhungira mu itabi, rikaguhungira mu bubare ngurari iyo urarura keba abandi baryamye. Rikaguhunga ivyo bibazo mu ubwo buryo. Sekana navyo, sekana navyo kandi uzobona ingene wewe ubija hejuru, nkakwisumvya imbaraga, ubisumvya inguvu. Erega ni bimwe nababwira aheruka, nterega burya umuntu ntarabwa nk'igitonyanga mu nyanja. Ahubwo umuntu arabwa nk'inyanja ubwayo. Inyanja irabwa mu gitonyanga. Uri nyanja ntabwo uri gitonyanga. Uri isi yose ntabwo uragahugu kamwe, uri isi yose. Mugwanezi ntaguhende rero akubwira yuko urakantu. Uri isi yose. Kuko umuntu ni kiremwa kidasanzwe, ni kiremwa kiri hejuru y'ibindi biremwa. N'izo ngorane zose niwe aziri hejuru. Reka rero kuzitinya hanyuma ngo uhungire. Murabona abagabo benshi usanga bagize akabare ubuhungiro, aho guhungira mu bibazo biri mu ngo zabo. Ugasanga umugabo yahunze ahungira ku muhabara, ahungira mu kabare, ahungira mu gukina biyari, ahungira mu butambiro, mu nzu z'ububwate. Kujeyo ntibyari bibi mugabo, ntujeyo nk'uhunga ibibazo. Jayo mugabo, hanyuma ugaruke mu muryango, ibibazo ubitorere inyishu. Mbere yo kujayo ugende ibibazo byose biri mu muryango wabikemuye, nivyo ubona umengo biri hejuru rwose. Banza ubikemure. Yaragize ati ntidukunda umuntu, dukunda umuco wiwe. Nta numwe gukunda burya. Bakunda uwo muco wawe. Ivyo bintu ukora, uko kuntu bikora nivyo bakunda, ngo ntibakunda wewe. Warobenze. Uwo none witwara gute? Ni giki cakayazwe ukora mu bantu nico abantu bakunda. Niba bakwanka bye ntibanka wewe, banka iyo myitwarire yawe. Ivyo bintu ukora bidahuye, ivyo bintu uvuga, uko kuntu ufata abandi, nivyo burya ntibanka wewe, banka ivyo bintu uburyo ubikora. Ivyo ukora n'uburyo ubikora nivyo abantu banka, ubundi ntibanka wewe. Pascal yagize ati isoni za mbere no kutagira isoni. Isoni za mbere no kutagira isoni.
birateye isoni ku muntu atagira isoni. Umuntu wese yagomba kugira isoni kugira ngo ntabo guteye isoni. Mu nkundi rero mu majambo yose yavuzwe na kino gihangange Blaise Pascal ndayasuzire kwiki yavuze ngo umwasi wa mbere dufise n'ubujuju. Hadi naho nababwira nti ikijuju cize ikijuju giciye ubwenge nico kibi cyane gusumba ikijuju kitize kidaciye ubwenge. Iza rero urondera ubwenge n'ahandi ugomba kubukura mu majambo y'Imana, muco y'Imana ivuga, kirondere ku munsi kirondere n'umutima wawe wose. Ariko kandi ubwenge ni kuguma mu nyurabwenge tw'amatubanga ku Muvugizi TV. Nico gituma nsubiye kugusaba ucumva ya majambo, urumva neza yuko atandi wari bwayaronke, uzoguma yaronka ayandi ari mu ubwenge bwinshi. Ufyonde subscribe, ugire partage, kugira ngo twagure umuryango tube benshi bama baronka ino nyurabwenge ica ku Muvugizi TV. Nimba rero hari ijambo ryagucitse, duhurire hariya mu ntango kuri televiziyo Umuvugizi TV, ubisangiza abandi, tubandanye twiyubaka, twubake ikibano cacu, duhindure amahanga, kubera yuko iyi si izohindurwa n'abantu b'abanyabwenge. N'ahandi dukura ubwenge atari mu ijambo ry'Imana, hamwe no mu nyurabwenge ica kuri televiziyo Umuvugizi. Mugire umugisha ngaho iwanyu. Inyurabwenge muhejeje kumviriza